guhuza abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasi biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hermes Ntibandetse. Murakoze neza nshuti bakunzi ba RPA kuba mudahengeshanya dutega biri mwiriwe canke bwakeye musangwe ikaze mano makuru mu Kirundi yo kuri uyu wa 14/0 umwaka 2020 amakuru muri ko mukurikira ikibiriraho kuri Facebook RPA ijwi ry'abanyagihugu nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hari kindi kiziga c'umusirikare ex-FAB catowe mw'ishamba cimeza rya Rukoko kuri uyu wa mbere bikavugwa ko yoba yagandaguwe n'abagenzi biwe. Abantu barenga ibihumbi 142 nibo umurwi Sever wamaze kumenya umwidondoro ko bamwe bishwe abandi bakaburwa irengero. Wano makuru murakurikira umukuru wo mugwi ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi. Mu gisata c'agateka kazina muntu havugwa umukuru wa sendika y'abigisha CPDUC muri zone Shombo commune Ntara Muramvya yatawe mu mvuto kuva kuri uyu wa mbere. Mwiga ivyuma Arusiya Kabera ufata amasanamu y'ano makuru ni Engineer Jide Mwemero. Twese mututisa ngwikaze mwidonido ryano makuru. Reka ano makuru tutangurire mu gisata c'umutekano aho havugwa uwundi musirikare mu gisoda ca kera ex-FAB yatowe ikiziga. Uwo musirikare yitwa Bucumi Leonard yatowe ikiziga kuri wa mbere mu ishamba cimeza rya Rukoko. Bagenzi biwe bakaba batewe umutima ubwo rupfu bavuga ko rurimwo igipfungu cinshi. Inkuru ya Eloge Divin Remesha. Ikiziga cha Caporal Chef Bucumi Leonard catowe hagati mw'ishamba rya Rukoko. Cyari gifise ibikomere binini bitatu. Kimwe kunda, icya kabiri mu gikirizi iruhande y'umutima, na ikindi kigira gatatu kikaba mu mugongo. Ababonye ikiziga bwa mbere bashotse bavuga ko yishwe n'imvubu. Ariko abatari bake muri bagenzi we byabateye amakenga. Bakibaza ukuntu umusoda yogenda rumwe mw'ishamba atanakazi kamujanyeyo. Amakuru RPA yahavuye ironka nuko Caporal Chef Bucumi Leonard yari yiri wasangira agacupa n'abagenzi we mu kabari gaherereye mu Kagaragara muri zone Buringa commune Gihanga intara ya Bubanza. Kubw'isoko rya RPA mu gisirikare c'u Burundi iyicwa rya Caporal Chef Bucumi Leonard yobazwa Caporal Chef Jean Marie Ndayizeye na Caporal Chef Pierre Miburo. Kubw'iryo soko nyene abo basoda babiri bo babashize mu ngirigandagwa rya mugenzi wabo babitumwe n'intwazangabo kapiteni yo nkuru François. Uyo co kimwe nabo babiri bakekwa gushira mu ngiro ubwicanyi eka mbere n'uwagandaguwe begukira ikambi DCA bakabu bariko bakorera ku kirindiro kiri mu Kagaragara gitwagwa na kapiteni yo nkuru François. Caporal Chef Bucumi Leonard yaramaze amezi atarenga biravuye mu gikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. Uyo muhisi no mu bwoko bw'abatutsi yaturuka Imparamirundi muri commune Busiga mu ntara ya Ngozi. Abo basirikare babiri bakekwa kuba bashize mu ngiriganda rwagiwe nabo mu bwoko bw'abahutu bahoze mu miharigwana. Kapiteni yo nkuru François nawe akekwa kuba yaragereye abamwica nuwo mu bwoko bw'abatutsi yaciye mu kiroberi ca CNDD-FDD. Uruganda rwa RPA rwarondeye Colonel Floribert Biyereke umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi kugira tumubaze ivyo umusirikare yatowe ari kiziga ariko telefone we yahamagara akaburu witaba. Mu ntara ya Cibitoke naho havugwa ikiziga c'umwana w'imyaka 4 catowe kuri uyu wa mbere muri commune Rugombo gitemaguwe mu bice bitatu. Ico kiziga catowe mu kazu kasugumwe haheze iminsi 15 uwo mwana yarazimiye. Inkuru ya Vicky Chris Ninteretse. Umwana yishwe n'umuhungu azwi kw'izina rya Dusabe Emmanuel yarafise imyaka 4 yaba ku mutumba Mparambo ya kabiri yari yabuzwe irengero kwa 31 Kigarama umwaka uheze mu gihe umuryango wiwe wari wamurondeye ugahebwa kuri uwa mbere niho bamutora aho bamutaye mu kazu kasugumwe yishwe ubwo gashinyaguro umunyagihugu aravyigana bamuteye n'ibipande bitatu umutwe wa rukwawo igihimba cepfo c'amaguru kwacu igikaraza n'amaboko navyo nyene vyari birukwacu yaratangiye kubora nta n'impuzu yari yambaye urumva kuko babashe babomora urubaho baca barutayo baca bamugereka ko musi mu wese. Mu gihe bari barondeye umwana inshuro zitari nke muri ako kazu kasugumwe barahebura kuri uwa mbere nyina w'umwana niho yasubira kuja kuraba muri ako kazu kasugumwe aho yabona y'ivyamuteye amakenga araheza ahamagara ababanyi ko umunsi wa mbere bari baharondeye iturigira kabiri gusa no munsi nyina w'umwana niwe yagize nyene aragenda ageze kuri yose ahashitse ashobora ukuboko kwaguze hejuru kandi n'igiti cyari kiri kuri yose cyarabomotse cyarahavuye nta kiriko kumbe cyari kiri hasi acabona akaboko rero urumva niko byaciye bigenda. Biragoye kumenya igihe uwo mwana yiciweko icyo bikoze nyina akazu kasugumwe katowemwe ikiziga cy'uwo mwana amaze kubona ibibaye yaciye akura meza
uwagira icaha ashobora kuba ari uyo nyene mwene iyo wese uko yamaze guhunga ariko kuko bikiri mu butungane urumva ntabwo umuntu ashaka kivuga cane kuko yabibonye amaze kubibona carahunga caragenda. Kugera ubu ntawuzi icyo uwo mwana yoba yarahowe. Twarondeye Kaderi Beatrice Mustanteri wa komine Rugombo ariko telefone iwe yahamagara hakabura uwitaba. Uyo muntu rero nyene ako kazu kasugumwe ikiziga cyo mwana catowemwo yahavuye afatwa nk'igihe cy'isaha 3 z'ijoro zo kuri uyu wa mbere. Abantu barenga ibihumbi 142 ngo nibo umurwi ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi severa uvuga ko umaze kumenya umwidondoro bishwe canke bakaburwa irengero mu bwicanyi bwagiye buraba mu gihugu cy'u Burundi. Byashikirijwe n'umukuru w'umugwi severa igihe ariko ashikiriza abashinga amateka n'abakenguza amateka icegeranyo c'ivyaranguwe na severa mu mwaka uheze. Nayo bafise uruhara mu rwo bwicanyi ngo bari mu bwoko bwose ndetse no mu migambwe itandukanye kurikirana Pierre Claver Ndayicariye arongo mugwi severa. Nukuvuga kuva kwigenekerezo rya 2026 ruhuma 1885 gushika itariki 8 Kigarama 2008 umugwi severe umaze gutohoza no kumenya ku buryo mfata kibanza igitigiri c'abantu bashika 142 n'abantu 505 bishwe canke bagiye mazi mayongo mu makuba atandukanye igihugu caciyemwo. Ivyo bitigiri bikaba byavuye mu by'abituye umugwi ku bushake bwabo gusa. Turerekana umwaka w'amavuka yabo, igitsina c'uwishwe canke yagiye mazi mayongo, ubwoko bwiwe ko yari yubatse, ico yakora, icoba caratumye yicwa hamwe n'umwaka yiciwemwo canke yazimanganiyemwo. Icegeranyo kandi twashikirije inzego kirerekana abarundi canke abanyamahanga bakijije abandi gushikaho barokoka. Ariko rero bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka bakabona ko igikorwa cyo kunywanisha abarundi kitoroshe muri kino gihengo kuko akiri abarundi sinzi bari mu buhungiro kandi n'ubu hakiba ihonyangwa y'agateka kazi na muntu. Innocent Valentin singira nkabo arabitubwira ku murire. Bamwe mu bashinga amateka bakurikiranye ibikorwa byo gushikiriza icegeranyo cy'ibikorwa by'umugwi severe bavuze ko igikorwa cyo kunywanisha abarundi kitoroshe mu gihe hari abarundi sinzi bahunze igihugu. Kubwo umushinga amateka wo mu mugambwe SNL Nowe Mbonigaba ngo nagira maze kandi murabona umugwi severe uri kurakora mu gihe hariho abarundi bitarakunda ko bahunguka. Ariko muri abo barundi harimo nabo nyene ababonye ivyashikiye kino gihugu. Ariko kandi wonasanga hariho n'ababikoze. None nyakubahwa abo bobo mutegekanyiki canke nabo nyene ugasanga hariho n'ababikorewe les victimes. Bobo mutegekanyiki ko bari hanze y'igihugu. Nubuhe buhinga mutegekanya kugira ngo mubashikire nabo nyene uko muri ko murabitunganya ha mu gihugu nabo nyene bashoboye gushikirwa mu gihe bitarakunda ko bataha mu gihugu. Kubijanye n'amatohoza ku bwicanyi butandukanye uwo mushinga amateka yabajije ikijanye n'ibiziga byatawe mu nzuzi abazingene bizomenyekana ngo nabo bashingurwa niteka. Numvise ko bakoresha ubuhinga buhanitse mu kugira bashike kuvyo badushikirije. Ariko ngenda ndamubazi nubuhe buhinga bategekanya mu kugira ngo baze bamenye abapfuye canke banatore n'amagufa yabo abantu batawe mu nzuzi. Ivyo nubuhe buhinga batekanya none abababuze bobo. Umushinga amateka Agatongwasa we iyamirije ubwicanyi avuga ko buriko burakogwa n'ubu mu gihe ubwo muri kahise bwagirizwa ibihugu vya Buraya. Urongoye severe Pierre Claver Ndayicariye yavuze ko mu matohozo wo mugwi uri kurakora umaze gusanga abakoze amabi y'ubwicanyi bava mu bwoko bwose ndetse n'intara zose. Yavuze ko umugwi severe udashika ku bikorwa bimwe bimwe kubera ko ataburyo ufise. Innocent Valentin singira nkabo mukanya amakuru ajanye no kumenyesha makuru agateka kazi na muntu hamwe na mu mibano. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI.
Abamenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu Ejide Harerimana, Terence Mpozenzi, Agnes Ndirubusa hamwe na Christine Kamikazi barakwije no munsi imisi 85 bafunzwe. Bagaragarizwe igenezo 22 gitugutu umwaka wa 2019 mu ntara ya Bubanza mu gihe bari bagiyeyo gutohoza makuru ajanye n'umutekano wari wahungabanye muri commune ya Musigati. Abamenyesha makuru co kimwe mu direva wabo Adolphe Masarwakiza bararengukijwe ku wa mbere windwi muri sentare nkuru y'intara ya Bubanza ngo baburane mu idonido urubanza rukaba rwaciye rushirwa mu mwiherero abamesha makuru bakabagirizwa icaha cyo gukorana n'abahungabanye umutekano w'igihugu c'u Burundi. Amashirahamwe atandukanye yo mu gihugu no mpuza makungu akaba aguma asaba ko abamesha makuru borekurwa bakanezwa kuko atakinde korazira atari gukora akazi kabo. Mu gisata cy'agateka kazi na muntu userukira sendika bigisha CPDUC mu ntara ya Muramvya muri zone Shombo yaragaritswe n'igipolisi kuri uyu wa mbere aca ashirwa mu gasho. Amakuru dukura ku ishuri ryisumbuye rya Shombo avuga ko yoba azira kuba atumva umugambi w'ihuriro ry'amasendika Kosesona ujanye n'ikatwa ry'amafaranga 500 ku mushahara w'umwigisha wese inkuru ya Emmanuel Niyongeko. Siriake Manirakiza umwigisha wo kuri lycée communale Shombo iri muri zone Shombo commune n'intara ya Muramvya yahagaritswe n'icegera cy'urongo yiperereza muri iyo ntara nk'igihe cy'isaha 5 kuri uyu wa mbere mu gihe yari ku mirimo yiwe ya misi yose. Amakuru dukura muri iyo zone avuga ko uwo mwigisha asanzwe ari nawarongoye sendika y'abigisha CPDUC mu ntara ya Muramvya yaciye ajanwa mu gasho k'igipolisi c'Inyamiramabi muri iyo ntara ari nahapfungiwe muri kino gihe. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko Siriake Manirakiza yobazira ko sendika CPDUC arongoye hamwe n'abanywanyi bayihurikiyemo muri iyo ntara bateye kubiri n'umugambi w'ihuriro rishasha ry'amasendika y'abigisha mu Burundi Kosesona. Uwo nawo ukabujanye n'ikatwa ry'amafaranga 500 buri kwezi kandi kuri buri mwigisha mu gihugu cyose. Umugambi abatari bake biyamirije bavuga ko utumvikanywe ko ihagarikwa rya Siriake Manirakiza rije giyongera ku zindi ndongozi z'amasendika zahagaritswe ku wa 9/0 uyu mwaka. Antoine Manuma arongoye ku rwego igihugu sendikasi JPBU ihurikiyemwe abigisha yafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana hamwe na Gerard Niyongabo arongoye sendikasi CPDUC ku rwego rw'igihugu yahagarikiwe muri zone Fota ya commune Ndava mu ntara ya Mwaro. Abo bose nkuko amakuru atangwa na bamwe mu bigisha abivuga bakaba bakurikiranwa kuri dossier ijanye n'ikatwa ry'amahera 500 buri kwezi ku mushahara w'umwigisha. Amakuru yo kwizera avuga ko Victor Ndabaniwe arongoye ihuriro ry'amasendika Kosesona akaba n'umuhanuzi mu biro by'umushikira nganje w'indero Janvier Ndirahisha yoba ari nyuma y'iryo hagarikwa ry'agasaki ry'indongozi z'aya masendika. Emmanuel Mashandari icegera cy'urongo y'ihuriro ry'amasendika y'abigisha Kosesona aremeza ko bituye ubutungane aho bagiriza indongozi z'amasendika CJPBO na CPDUC gukwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi inzandiko zityoza inzego z'urunani rw'amasendika Kosesona. Mu gisata cy'imibano naho ibarabara rikuru RN7 riva hagati mu gisata ca Bujumbura riduga ruguru riciye muri zone ya Musaga muri commune Muha rigeze aho umwansi ashaka. Abanyagihugu baho ku Musaga bavuga ko batinya ko bazohava bahitanwa na masanganya kuko imiduga isigaye ica hatekanirijwe abagenda n'amaguru. Inkuru ya Clovis Niyonzima. Ibarabara RN7 bita Bujumbura agenda ngo ryuzuyemwe ibinogo cyane cyane ugeze aho bita kujya kabiri rya Musaga nkuko umunyagihugu abivuga. Ibarabara RN7 iriva muri ville riduga byagenda ushitse nko muri zone Musaga kurara rya kabiri hari ibinogo byinshi kujya usanga n'imodoka zija kwibanda haruguru cyane ahantu hari station ariko harubaka gugishe rya kabiri ahantu imodoka yose usanga zose zigomba kwibanda ku ruhande rwa haruguru amakenga yo kumwanya n'umwanya zishobora kugira agisida n'abantu byabateye impungenge nyine imodoka usanga zagiye kubagora. Saho gusa kuko ushitse kuri zone Musaga umuserege wacamwe amazi avuye mu misozi hanamiye igisagara ca Bujumbura warazivye ibishobora kuba muri iryo barabara. Ahandi hantu hageramiwe cyane n'ibiro vya zone Musaga aho bita kuri station umuferege wamanukana amazi yo kwa ruguru maja muri Irani warasivye cyane ku buryo ahuze igishanga kiruzura ku buryo gishika kw'ibarabara. Ibarabara riraryamiwe umwanya n'umwanya ishobora gucika bivanye n'imodoka zihaca ukuntu ziba nyinshi. Twosaba leta ishimwe ingufu idukorera amabarabara afasha byinshi. Iryo barabara RN7 rikaba rije kwiyongera ku rindi ryitwa Boulevard Mutaga rimaze igihe ryaracitse. Abanyagihugu mu mazone ya Kinindo na Musaga babandanya basaba ko ryokorwa.
Amakenga aracari menshi ku banyagihugu baca ukiraro gihuza quartier ya Buyenzi n'ahari isoko yo kwa Siyoni muri commune Ntahangwa ni mu gisagara ca Bujumbura. Inyuma yaho hagaragariye ko ico kiraro gishobora kubomoka hakozwe ibikorwa bibayabaye bikaboneka mbere ko hamwe imvura yosubira kugwa ari nyinshi bizosa nkuko atacakozwe inkuru ya Trésor niyo ngabo. Haraheze igihe gito inkombe zibiri z'uruzi Ntahangwa ahari kiraro gihuza zone ya Buyenzi n'isoko ryo kwa Siyoni zibomotse. Ico gihe abanyagihugu basanzwe bahaca kuko ari hafi barasemereye haca haza imashini gusanura ico kiraro. Abo banyagihugu bari bagize icizere ariko ubu bakaba basubiriye kwihebura. Abo RPA yavuganye nabo bavuga ko bari biteze ko hakogwa ibizorama hakubakwa impome zikingira inkombe z'uruzi Ntahangwa ariko siko vyagenze. Ico bikoze iyo mashini yaragazuye hagati mu ruzi gutyo amazi yakatira ku nkombe araheza asubiraho uruzi gwahora ruca. Umusenyi uvanze n'imicafu, imishambara n'amasashe nivyo iyo mashini yaciye irunda ahari harabomotse. Abanyagihugu basanzwe bahaca n'abandi bahakorera imirimo nko kudandaza ivyamwa bavuga ko bisa nkuko abari baje gusanura ico kiraro ataco bakoze. Bavuga ko hamwe imvura yogwa ari nyinshi uruzi rukuzura amazi yoca azanana inguvu agasubira gukukumura ubwo bucafu ahari harasanuwe hagasubira kandi kubomoka. Abo banyagihugu basaba ko babijejwe bohubaka neza bakahakomeza n'umuringoti utwara imicafu itandukanye ku buterere bakawubakira kuko ushobora guturika bigatuma iyo nzira ihuza zone ya Buyenzi n'ahari isoko ryo kwa Siyoni yibagirana burundu. Humura Burundi. Tuyutse ko ano makuru mushobora kuyasaba muce ku mungo WhatsApp akamyeso guteranya 49 151 amajana 294 16 n'amajana 348 yuno mwanya wahariwe kigabane turiho uno munsi RPA ibashikana mu manuko by'igihugu cy'u Rwanda aho tuganira kubijanye n'ishira hamwe y'abarundi bahunze bakishira hamwe mu gufasha abana bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore kubandanya ivyigwa vyabo. Ico gikorwa batanguye kuva mwaka uheze gitera kije imbere aho mu mwaka umwe gusa uheze bamaze gufasha abana bashika 30 kigabane turi twagitegura mugenzi wacu Marie Ange Irakoze. Turiho ni kiganiro gica hirya no hino ukimuza abarundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Inyambo borondore nyambo. Turiho mugishikiriza ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Ndabahaye mwiriwe inshuti namwe bakunzi baturiho ikigabane kitubwira ubuzima bw'abarundi bahunze kuri uno wa kabiri tuza kuganira n'abarundi bagiye hamwe bagafasha abana bahunze uburyo bwo kuja ku ishure aho bahungiye mu karere k'amajepfo mu gihugu cy'u Rwanda kibahaye indaro. Muri kino gihe havugwa abana barenga 400 bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bahagaritse kwiga kubera uburyo hari abarundi bahungiye mu bihugu vya Buraya no muri leta zunze ubumwe za Amerika bagiye hamwe kugira bafasha abo bana. Ishirahamwe Forum pour la Mémoire Vigilante ribifashijwemwo nabo barundi bahungiye mu bihugu vyo hanze baragerageje gufasha abana bashika ku 30 bari mu gisagara ca Huye n'abari mu gisagara ca Muhanga. Mbega ico gikorwa catanguye ryari kubera ko ibiyumvire guhera mu karere k'amajepfo abamaze guhabwa iyo mfashanyo ibamariye iki nizihe ntambamyi abariko barafasha ugo rwaruka bamaze guhura nazo ni bimwe mu bibazo tugira ducijya nino muri kino kiganiro. Kuri mikro muri kumwe na Marie Ange Irakoze nongeye kubaha ikaze. Uwo munyagihugu yahora buna hari toborera canke nyina gatinya no kuritobora kubera gutinya uwo mutura ku mutwe butarata manzuri yo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinja kinja mu mukenke ukamuha imikora akabona kwikora mu gahogo. Nzisabira Vincent aserukira komite y'abarundi bahungiye mu ntara y'akarere k'amajepfo aravuga ukuntu igikorwa cyo gutanga ibikoresho by'ishuri n'amafaranga yo kuriha ku mashuri byatanguye. Nkaba ndumwe mu barundi y'impunzi ngaha ndetse nkaba mpagariye komite y'impunzi mu ntara y'amajepfo y'u Rwanda. Iki gikorwa kiri mu bikorwa novuga biza biduha inyishu kukamo twateye kuva mu mwaka uheze. Akamo twari twateye nk'abahagarariye abandi ngatugira ibibazo by'abana babura ibikoresho by'ishuri bakabura amafaranga y'ishuri ndetse bigashika ugasanga hari n'abadashobora kumara umwaka w'ishuri ugasanga barahevye amashuri cyangwa nabo bakaza kurangiza amashuri baheranye ku bigo bizeko. Rero iki gikorwa cakozwe
n'ishirahamwe ryitwa Forum pour la mémoire vigilante nkuko mwabibonye baje kudufasha twari twasavye hajya mwabonye bazanye amakaye amakaramu dukoresha nyine mubona umwana agenda akenera mu ishuri turabiryohewe kabisa turabyishimiye. Muvuze amakaye abana biga barakenera no kuhamara y'ishuri cyo nta kirimo ego iryo shirahamwe mémoire vigilante risanzwe ridufasha kuva mu mwaka uheze. Mu mwaka uheze badufashije abana 8 rero uyu mwaka aratwijeje kwabonye ubufasha bw'abana bashika 30. Ibyo mubonye by'ibikoresho batanze hari n'icizere kandi baratwijeje ko twabonye n'abantu basezerana bagashitse baratwemereye ko bagiye gutanga n'amafaranga y'ishuri. Ndayiragije Ferdinand arongoye ishirahamwe Forum pour la mémoire vigilante FMV mu mfunyafunyo aratubwira aho iciyumviro cyo gufasha abo bana cavuye. Iki ciyumviro cyo gufasha abana mu bijanye no kwiga caje tumaze kubona neza yuko hejuru y'imfungurwa zigaburirwa umubiri hariho imfungurwa ikomeye cyane yo kugaburira umutima bica mu nyigisho byo mu mashure kwigisha urukundo ndetse mu kugira ngo kize twahagaraye kuri ico kintu c'ingaburo iyo mutima. Mu bana benshi byabananiye kwakira ibibazo byabashikiye turiteguye gufasha mu kugira ngo ibintu bijanye no kudashobora kwakira ibibazo byashikiye impunzi bishobora navyo nyene gutora umuti. Hejuru y'ivyo hari inyigisho z'amahoro dusanzwe tubikora impunzi zivyifuza turavuga tuti izi nyigisho z'amahoro u Rwanda rusanzwe rwarategekanije ku banyarwanda natwebwe turakwiye kuzihabwa kanatsinda impunzi nizo zikeneye amahoro. Turagerageza kwigisha impunzi yuko inyuma y'amagorwa inyuma y'ibibi bisumba byose yuko ushoboye kurokoka ubuzima bubandanye. Urongo ishirahamwe FMV kiyemeje gufasha abana batashoboye kuronka uburyo bwo kwiga aratubwira icyatumye bahera mu ntara y'amajepfo n'ivyo bamaze gushikako. Mu gihugu cy'u Rwanda gifise uturere twishi ariko iciyumviro cyo gukorera mu turere tugize intara y'amajepfo cazananye no mu mwaka ushize. Karakamo katewe n'umukuru w'impunzi mu majepfo. Ako kamo niko kadukoze ku mutima gakora ku mutima n'abafasha baraheza baradusaba yuko twofatanya kugira ngo dutangure buke turabe ko bishoboka. Mu mwaka uheze byarashobotse twafashije abana 8 abana bo muri segondere bashika kuri 5 n'abana 3 bo muri primaire mu ntara y'amajepfo mu karere ka Huye. Abana bo muri segondere tubaha ibikoresho byankenerwa hanyuma tukaheza tukabaha n'ubufasha frais scolaire. Abana bo muri primaire twafashije n'abana bo muri leta basanganye ubufasha ariko urasanga hari nk'ahantu biga kure bigakenerwa ko bafungurirwa izo ngaburo bakazibura. Turafasha rero abavyeyi kugira ngo umwana ntiyikumire saa sita. Nzisabira Vincent aremeza ko abakeneye gufashwa ari benshi. Avuga ko igikorwa cyo gutoranya ababikeneye kurusha abandi kitaboroheye. Ni ikibazo kitoroshe koko bizi namwe iyo tuvuze abatishoboye burya muri rusange impunzi zose ntabwo ziba zishoboye ariko nkuko tubaye ngaha nkuko twavuye mu gihugu cacu ubushobozi ntibwari bungana. Twese tumaze kuvyemera hariho urara umunyu hariho yabuze n'utwateka undi akeneye umunyu. Twaricaye komite turafata abana bose dufise ngaha turavuga ati abana duserukira biga naba tugaca turaba abagenda batwitura bakeneye ubufasha bagira kutwitura nako tukongera turazinanye tukaraba umwe wese n'imibereho yiwe kuko urabona hariho n'amakariki usanga abantu babamwo akatubwira ati nakari arashoboye kwishura inzu y'amafaranga no tukagenda turaba. Rero nk'aba 30 twovuga ko nibo boba abavyeyi babo bafise ubushobozi buke gusuma nk'igihe twokongera kunda 31. Nubu ikiganiro nituriho kituyagira ubuzima barundi bahunze babayemwo. Turi mu ntara y'amajepfo aho turiko tuganira n'abarundi bishize hamwe kugira bafasha abana b'abarundi bahunze ngo bashobore kubandanya ivyigwa.
Irakoze Radija ni umwe mu bana bashoboye gufashwa n'ishirahamwe FMV yiyemeje gufasha abanyeshuri babuze uburyo bwo kubandanya amashure. Arakengurukira iryo shirahamwe ryamufashije kuva mu mwaka uheze gushika uyu munsi. Niga mu wa gatanu, mu wa gatandatu. Iki gikorwa kuri wowe cyagufashije iki? Byanshimishije cyane kuba ko mbonye ibikoresho byo twakwishuri. Abo bagufashije bamenye bariho? Basanzwe badufasha nibo badufashije n'umwaka uheze. Genda bashimiye cyane ko baradufasha. Yaba atari bo ubu ndibaza sinoba nkiga kubera ko byo kugorana cyane. Bamaye 18 kaye, bamana registre, bamana rame, boîte mathématicale, na stylo, na craie. Amahera bakurira ngahe? Umwaka uheze yari 90 ariko ubu baradugije. Ndayiragije Ferdinand avuga ko bijanye n'ukuntu abasanzwe babafasha bari hanze bumvise uko igikorwa kiriko kiragenda neza, hahavuye hiyongera ko abandi babafasha, bituma hiyongera ko abana 22 ku gitigiri cari carafashijwe mu mwaka uheze. Uno mwaka abadufashije barashimye ibikorwa uko vyagenze, baca bavuga bati dusubire twigore twongere ko abana 12 bakwiye abana 200. Abo bana rero nabo nyene turitegura, ubwo nyene turiko turitegura aca haza uwundi mufasha nawe ati narumvise ati ibintu muriko murakora nakaruruhuri, ati jewe nanje ngiye gufasha abana 10. Nuko rero uno mwaka twashoboye gushika ku gitigiri c'abana 30. Abo bana 30 rero twaje tuvuga tuti atugende ni Muhanga, hari abana bakeneye gufashwa muri secondaire no muri primaire, tuhaseruke ko dufashe. Mukamutora Adelphine n'umunyarwandakazi ni umwe mu bavyeyi bashoboye gufasha mu kwakira abana b'abarundi baje babitura. Uyu muvyeyi avuga ko igikorwa yakoze ari cy'urukundo, agasaba n'abandi bavyeyi babishoboye kugira uwo mutima kuko umuntu agirwa n'uwundi. Nitwa Mukamutora Adelphine, ndi umunyarwandakazi, umwana umwe witwa Imana Keri, nabitangiye 2018. Umwana ngana gute? Yiga mu kangahe ndayiga? Imyaka 17, yiga mu mwaka wa 2 secondaire. Byakujemo gute ngo wumve wafashe umwana utanazi? Ni urukundo kuko yaransabye ubufasha kandi ambwira ko ari impunzi. Nibuka ko natwe twigeze kugira amateka mabi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, hanyuma ndangije numyumvamo urukundo rwo kumva ko ngomba kumufasha nkamucumbikira. Abana ariga, ubu nibwo agiye kujya mu mwaka wa 2. Afite abana 2, umwana umwe w'imfura afite imyaka 12, wa kabiri afite imyaka 7, ubwo bose Uburyo bukeya bw'amafaranga butangwa n'iryo shirahamwe kugira bariho amafaranga y'ishuri ni bimwe mu ntambamyi komite y'abarundi bahungiye mu ntara y'Amajepfo mu gihugu cy'u Rwanda bakunze guhura nazo. Nkuko babituganiriye baratubwiye ko amafaranga azofashisha abanyeshuri ku mashuri n'amafaranga adahuye nayo usanga basabwa kwishura, kubera ko nk'aba bana murabona amashuri ngaharazimvye. Hari umwana ashobora gusanga kwishura ari 150 kandi atari uko ari we yahitoreye. Niba abana bagenda biga mu mashuri ya leta yamara kurangiza umwaka wa 6 w'amashuri mato mato bakamurungika mu kigo, gasanga umuvyeyi yari yaranse kwisha amafaranga menshi kubera atayafise, none yaje mu ndaro bagaca muca menshi. Ivyo ni ibibazo tugenda duhura navyo. Iri shiramwe mwabonye rero batubiye bati ku buryo dufise nimwitegeko y'ibihumbi 100 ku bana biga mu ndaro azoboneka. Nzisabira Vincent aserukira komite y'abarundi bahungiye mu ntara y'Amajepfo mu gihugu cy'u Rwanda arangiza atera kamo umuntu wese afise umutima w'urukundo yifuza gufasha abana bahagaritse ivyigwa kubera kubura uburyo bwo kuriha ko yobafasha kugira abo bana baronka amahigwe yo kubandanya ivyigwa. Abasanzwe badufasha bati akamo ko bokumva akamo katewe n'abakuru b'impunzi, hanyuma gaheza bakaraba amashirahamwe asanzwe akora muri ico gisata cinyigisho bakayitera intege. Nka twebwe turateye akamo twiroresha ko yuko muri iyi ntara y'Amajepfo twiyemeje dukora ibishoboka vyose kugira ngo uwo mwaka nubwo worangira uzokurikira ntihagire umwana yasavye ubuhungiro atashoboye kuja mu ishuri.
Muhejeje kumva abarundi bagiye hamwe bashinga umuryango wo gufasha abana bagize ikibazo cyo kubandanya ivyigwa. Ishira hamwe Forum pour la mémoire vigilante FMV rifashwe mu mugongo n'abarundi bahungiye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Burundian Community of Texas BCT mu mfunyapfunyo, aho mu mwaka w'ibihumbi 2019 ryatanguranye n'umugambi wo gufasha abana. Ico gihe hafashijwe abana 8. Mu nyuma BCT ribonye ko igikorwa ryatumye FMV cagenze neza, uyu mwaka baciye bongereza abana 12. Ishira hamwe y'abarundi bahungiye muri Canada, Fleming Charles International FCI mu mfunyapfunyo, rivyumvise ntiryasigaye inyuma naryo mu bushobozi bari bafise, batanze ifashanyo y'abana 10. Abaserukira impunzi mu ntara y'Amajepfo eka no mu gisagara ca Kigali batera kamo bene wabo b'abarundi aho bahungiye mu bihugu vya Buraya no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufata mu mugongo ugo rwaruka ari nago Burundi bw'ejo. Kuna watu masikini hawali hawawote wanaitika Ino ngaha nshuti namwe bakunzi duciye dusozerera ikiganiro turiho cyo kuri uno wa kabiri genekerezo rya 14/0 umwaka wa 2020. Shimiye abarundi baduhaye ikiganiro, nongera nkengurukira namwebwe twari duteramanye. Onesime Dushimagize yadufashije gutororokanya aya majwi, turamushimiye. Marie Ange Irakoze mwari kumwe kuri mikro, ndabasezeye ndabifuriza kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha. Cyari ikiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho. Arakoze Marie Ange Irakoze mu higaniro turiho, bakoze kandi bagezanje, bakoze ibishoboye byose kugira ngo amakuru ashobore kuboneka ku mwanya utekanijwe. Tushimira kandi Rusya Kabera ari mu bw'ivyuma, tunashimira kandi Engineer Jide Mwemero yafashe amasanamu y'amakuru kuri mikoma kumwe na Hermes ndetse igatubifurize umugoroba n'ijoro ryiza cy'uno wa kabiri. Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.